iyo umaze gutangura business ukaba umuntu asesagura atazi kubika atazi kwirengagiza ntushaka kugera kure. Mbe murazi ko hari umuntu atanguza igikorwa ukabona atera imbere, uramubona urabona ko yiyumvira ngo mbega nakayagenjeje gute kugira ngo ashike kuri urugeza agezeko, akarondera n'umwanya wo kugira aganira, agashaka no gukereya, akarondera akanya akanashyiramo uburyo kugira ngo ashobore guhura n'uyo muntu bicarane baganire, amubaze ingene yabigenjeje. Hari abantu usanga bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana ngushimira urukundo rwawe, ngushimira imbabazi zawe udahengeshanya kutwereka uko bukeye nuko bwije. Ngushimiye umunsi mwiza uturemeye, igitondo cy'umugisha Mwami Imana duhawe n'ijuru kugira ngo tuninahaze izina ryawe. Rero shimwa imigambi myiza udufitiye Mwami wanje, Mana yanje, kuko uravuga mu ijambo ryawe ko imigambi udufitiye atari y'ivyago ariko ari y'amahoro, niyo kutugirira neza. N'ubusubiye kukwinginga ukomeze kubana natwe no kuturongorera mu nzira nziza kugira ngo tubashe gukora ibikorwa byiza biguhimbara. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubidukorera, hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo tugomba kuganira uyu munsi ni ijambo rivuga ku bintu 10 biranga umuntu azotera imbere. Haleluya. Hariho inyifato ubonana umuntu ukavuga uti uyu muntu vyanka bikunda ategeza kuzotera imbere. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice ca 26, turasoma kuva ku murongo wa 19 dushikane ku murongo wa 22. Haravuga ngo bukeye abantu ba Isaka bimba muri ako kabande, babonamwe iriba ry'amazi adudubiza. Abungere b'Igerari batatira ayo mazi, n'abungere ba Isaka bati aya mazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko baritatiye. Bongera kwimba irindi riba, naryo bararitatira, aca ryita Sitina. Avayo arunguruza yimbisha irindi riba, iryo riba ntibaritatira, aca ryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uhoraho adushize ahiyaguye, tuzogwirira mu gihugu. Amen. Murumvise ingene inyifato ya Isaka, ingene yari inyifato y'umuntu yitahuye. Yari umuntu yitahuye, aramenya neza ko atakintu na kimwe gishobora kumuhagarika. Niyo abakoze iki kikanka arageregereza ahandi. Gushikashitsa ahantu avuga ati aha ni umugisha wanjuri. Rero inyifato rero iranga umuntu vy'ukuri azotera imbere, n'umuntu atagira ubwoba. Ukabona ufise ubwoba, menya ngo ntawe uzogera. Hariho abantu niyo umubwiye gukora ikintu ari na projet umubwiye, acatangura kuguharurira ngo ngo ibintu ninabikora nzohava mpomba, bizohava bigenda ukunukunuku. Urumva imisi yose arinda kurondera impamvu. Rero umunyabwoba ntashobora gutera imbere. Isaka iyaba yari afise ubwoba, yimvye iriba mu bugaraga, akabona araronsa amazi, hama akabona baje kumugwanya, yari guhagarara agatera induru akavuga ati sindarihebya iri riba n'iryanjye nziko twayimvye. Muga Isaka yaravuga ati uko biri kose nivyanka ngaha nahajya bizogenda neza. Nta bwoba yari afise, yari yiyemera, yarumva neza yuko Imana niyo biri mu ruhande rwiwe, nta kintu na kimwe gishobora kubuza umugisha wiwe. Haleluya. Hariho n'abantu ashobora kukubaza
nk'ahantu urangurira nk'ibintu ugasanga aravuga ngo sinshobora kubimubwira ninabimurangira ahava acagenda nawe ajeyo hama ntwara abakiriya. Umva umuntu atagira ubwoba muri we aramenya neza ati je umugisha wanje nta muntu n'umwe ashobora kuntwara. Rero ukaba uzi kuri umuntu agira ubwoba amenye ngo gutera imbere biragoye. Uba uri limita wewe nyene urishingira karimbi. Hama ikindi kigira kabiri n'umuntu w'umwete. N'umuntu w'umwete. Ukabona uri umuntu w'umunebwe. Ukabura umuntu w'umunebwe menya ko udashobora gutera imbere. Umuntu w'umwete ageragereza aha hasi akarabira handi. Murumva Isaka yarimvye iriba rya mbere bararitatira. Hama aravuga ati nta ngorane reka twunguruze twe ntiturambirwa ntituri binebwe barunguruza ngo bimba irindi riba rya kabiri. Urumva ntiyigeze acika intege. Rero umuntu w'ikinebwe aravuga ngo bijya narabikoze biranka none ndabihebye nta bindi nzosubira gukora. Ariko umuntu w'umwete aravuga ati ndakomeza nta kintu na kimwe gishobora kumpagarika gushika nshitse aho jewe nshaka. Rero umuntu w'Imana ukaba ushaka gutera imbere ntubikinebwe ugira umwete. Umunyamwete arahezagirwa. Haleluya. Umunyamwete arahezagirwa. Ikindi kigira gatatu n'umuntu adacika intege. Isaka murumva ko yimbye iriba rya mbere aravuga ati reka twimbe nirindi. Kandi bujya kwimba abantu b'Imana n'ibintu bitoroshe mu bugaragwa kugira ushikira ahantu hari amazi ni gikorwa kigoye. Ni gikorwa kigoye. Rero hari abantu avuga ati je ibintu sishobora kubikora kuko biragoye. Biragoye. Umunyamwete ntacika intege aravuga ati umbe ibintu naho byobahe ndajayo mpaka ndashitse. Abantu bacika intege vuba baheba ibintu n'ingoga. Akavuga ati uyu munsi natanguye iyi business none irahombye sinsubira ndabivuyemo. Isaka yasubiye kwimba irindi riba ko ntacika intege aravuga ati jewe ntashitse kuco nshaka simpagarara. Haleluya. Ntawe ushobora guhagarika umuntu adacika intege. Icya kane iyo umaze gutangura business ukaba umuntu asesagura atazi kubika atazi kwirengagiza ntushobora kugera kure. Mbe murazi ko hari umuntu atanguza igikorwa ukabona ntamenye kuvuga ati iki gikorwa ntanguye iyi nyungu nkuyemwo reka mbike nje ndabika shira ku ruhande. Ahubwo ugasanga utwo yungutse twose acamira twose acamira. Uwo muntu ntashobora gutera imbere. Umuntu azotera imbere ariyima. Mu ntanga ariyima akamenya ati ntiharagera ko jewe niho ico nshaka. Ubu harageze ko mfunga umukanda. Ndafunga umukanda. Ugasanga si wa muntu akunda abona abandi ngo reka nanje nivange nabo. Oya aravuga ati jewe urugezo ntago ndagerako. Ntegerezwa kumenya ingene nekonomiza ingene mbika kugira ngo nshobore gushika ku rugezo jewe nshaka. Haleluya. Haleluya. Icya gatanu n'umuntu yigira ku bandi. Wowe ukaraba nk'umuntu yateye imbere ukamwegera ukamubaza ingene yabigenjeje. Urazi umuntu kenshi umuntu atera imbere uramubona. Urabona ko yiyumvira ngo mbega naka yagenjeje gute kugira ngo ashike kuri urugeza agezeko. Akarondera n'umwanya wo kugira ganira agashaka no gukireya akarondera akanya akanashiramwe uburyo kugira ngo ashobore guhura n'uyo muntu bicarane baganire amubaze ingene yabigenjeje. Hari abantu usanga baraho barakora ibintu bigura intege ntacyo bibatwaye bigenda neza bitagenda neza canke aronka uwabazo yigira oya nabikeneye.
ariko umuntu atera imbere yigira ku bandi, aragira umuntu w'icitegererezo, si no muri business gusa, no mu gikorwa c'Imana uragira umuntu wigirako, ukavuga ngo ndagerageza kugira ubuzima nk'ubwanaka, kubera ubona ko hari ahantu ageze, hari ahantu yavuye, hari ahantu ageze. Haleluya. Rero umuntu atagira icitegererezo by'ukuri biragoye ko ashobora gushika ku rugero rwiza, ashobora gushika ahantu kure. Haleluya. Haleluya. Ikindi kintu kibuza gituma umuntu azogera kure, umuntu w'umwizigirwa. Ukabona utari umwizigirwa, menya ngo ntuzogera kure. Umuntu w'umwizigirwa arahiriwe. Hariho umuntu bambwiye intahe yiwe, yari umuntu yari umunyeshure, yari umunyeshure, hanyuma yiga muri Kenya, ngo abantu bakajya baramutuma, nukuri ngo akabakorera neza, ntihagira n'ifranga rimwe abiba, akabikora nk'uko umengo ni wari kwaravyikorera. Uwo mwana agira igikundiro ku bantu benshi. Hanyuma wundi munsi ahura n'umuntu w'umubosi. Uwo mubosi ngo yamatuma abantu bakamwiba, hanyuma uyo mujene baramenyera, baramumurangira, abumva ariko ari doga ati je urumva ndatuma abantu bakanyiba cyangwa bakamugura ibintu bitameze neza, baca baramumurangira. Ebye nkubwije ukuri ahantu hageze wotangara. Baragumanye, aramukorera, barakorana gushika uyu munsi, n'umuntu ageze ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Kubera ubwizigirwa. Ibiki kintu cy'ubwizigirwa ndagomba kucensista ko cyane cyane mbwira n'ugwaruka. Hari aho umuntu yizera akizera nk'aba bana, akabagira ati ndaguhaye akazi, ariko ugasanga mu bantu bari kwakora amanyanga, abantu batubahiriza umwanya, batubahiriza akazi, ugasanga nabo bana. Kandi si bonona avuga ko bonyene, umuntu wari we wese mu gikorwa cyose uri kurakora, korana ubwizigirwa, bizotuma n'uri kurakorera adashobora kukwikura, kuko azi kuri w'ikimazi. Hari abantu ubona ko utosiga mu bintu vyawe, hakaba n'uwundi muntu uvuga ngo jewe uyu ari mu bintu vyanje ndamahoro 100%, ntashobora gukuramo ikintu na kimwe. Hakaba n'uwundi bavuga bati uyu ntumwegereza ibi n'ibi, ati kuko niwe mwegereza amafaranga ibara rizogwa. Rero ukaba utari umwizigirwa biragoye. Cyangwa ugasanga hari n'abantu usanga igihuru umwizigirwa ugiye gufata nk'ibintu ahantu, ukaba umuntu yishurira ku gihe, cyangwa ukaba umuntu niyo bikugoye uhamagara ukavuga uti nukuri isango twahanye mbabarire ntivyakunze, ejo nzoza, cyangwa ryari nzoza. Ukaba umuntu yubahiriza gahunda. Iyo uri umuntu utari umwizigirwa, nukuri biragoye gutera imbere. Ariko igikorwa cyose ukora mu bwizigirwa, menya ngo byanka byakunda, urinda kugera kure. Haleluya. Urinda kugera kure. Ikindwi n'umuntu asenga agashira ibikorwa vyiwe mu maboko y'Uhoraho. Ukabona umuntu yamaze akamenya akamaro ko kugushira ibikorwa vyiwe mu maboko y'Uhoraho. Uyo muntu agera kure. Akaba yavuze ngo nta kintu na kimwe nshobora gukora tutabanje kuvugana n'Imana. Umushinga umva ikintu cyose ukavuga ngo ndinda kugisengera, nta kintu na kimwe nkora Imana itabanje gushirako akora. Uwo muntu arinda kugera kure. Haleluya. Arinda kugera kure
kubera iki? Kubera ibyiwe yabishizemo Imana kandi biratera imbere bikazomubera umugisha ndetse bikabera n'umugisha nabiwe. Kubera iki? Kubera yamenye kubishira mu maboko y'Uhoraho. 8 n'umuntu yiyemera. Pa kwiyemera mu bwibone. Yifitiye icyizere wenyene. Mbega murazi ko hari umuntu adashobora gukora igikorwa na kimwe atabanje kubaza. Urumva ibintu byose umenga arakekeranya, umenga arafise ubwoba, mbega biza kugenda gute? Je ndahora mbona n'umuntu adashobora no kuja kugura ikintu na kimwe atabanje kukubaza cyangwa ngo arabe ivyo abandi batoye n'abari byatora. Umuntu nashobora kugera kure. Ariko umuntu yiyemera akavuga ngo jewe ibi sini atisuzugura akamenya ngo jewe ivyanje, ukabihagarara ukishigikira, ukamenya ko atamuntu wabwizwa kuguca intege. Erega hariho n'umuntu babwira ati ibi bintu wakoze wobona ari byo, ukaje usanga uvyemeye uko nyene, kandi hariho n'abantu bashaka kuguca intege. Ariko iyo uri umuntu yishigikira, umuntu yiyemera ashigikira ibyo yakoze, akamenya ko ari vyiza, uyu muntu agera kure. Igikorwa cyose akoze amenya no kukidefanda. Akamenya kuvuga ivyiwe, kubiteza imbere ivyiwe, kuvyamamaza. Ariko akabwe n'ubundi ivyiwe umengo niyo nabivuga umengo n'utuntu. Oya, ivyawe bishigikire. Ikindi, hari umuntu imisi yose yamashaka gusa n'abandi. Nakaya yuguru yakoze iki nanje ndakora kijya. We nta narimwe ugira kwiyumvira ngo nawe ugira ivyawe, ugira ivyo wiyumviriye wewe. Imisi yose urabi by'abandi bakoze. Igihe ukora ivy'abandi bakoze nukuri ntushobora kugera kure. Kuko araho usanga ugiye no mu bintu wewe bitari muri wewe, mugabo bikoze kubera ubonye abandi babikoze. Ugasanga umuntu ahagaze mu kibanza kitari iciwe kubera uri ukoporora abandi. Ariko umuntu agera kure n'umuntu akora ibiri muri we, ni wenyene bidudubiza muri wewe. Ikintu kidudubiza muri wewe nico kikubera umugisha. Ariko ikintu kitakurimwo nukuri biragoye ko bishobora kukubera umugisha. Rero umuntu kandi arico cyanyuma ashika kure n'umuntu yiyemeza. Yiyemeza akavuga ati byanka byemera iki kintu nteza kugikora, nta kintu kimwe gishaka kumpagarara imbere. Afise determination. Akavuga ati iki gikorwa ndagitanguye. Ega hariho abantu usanga niyo batanguye ikintu bagica mu nzira ntibagiheze, cyangwa kakivuga ugasanga biheze mu ndoto ntashoboye kugikora. Ariko umuntu agera kure n'umuntu ashira mu ngiro ibyo yiyemeje gukora. Haleluya. N'umuntu ashira mu ngiro igikorwa cyose yiyemeje gukora. Rero ukabushaka gutera imbere, aba mu gikorwa cy'Imana, haba mu ibikorwa by'ubuzima bwawe bwa misi yose ubamo, menya ngo urabe kwizi ingingo zose uzuzuza. Niba uzuzuza nta kabuza uzotera imbere. N'igikorwa cy'Imana ugikoranya ubwizigirwa, ukaba umwizigirwa mu byagezwe by'Uhoraho, Imana izobana nawe, Imana izohagarana nawe. Ukubikoranya umwete n'urukundo, nta kintu na kimwe kizotuma udashobora gushikaho Imana yaguteguriye. Haba ndetse no mu buzima bwa business zitubamwe imisi yose, haba no mu kazi ukora, ukaba wujuje ibi bintu, nta kintu na kimwe kitazotuma ushika kure. Uzokundwa n'abukorera, abagukoresha bazogukunda kuko bakubonamwo valeur, bakubonamwo agaciro. Haleluya, uri uw'agaciro. Rero agaciro ntugahabwa n'uwundi muntu n'umwe, agaciro ni wewe ukiha. Haleluya, agaciro ni wewe ukiha. Ibi turashobora no kubishira no mu rugo, no mu rugo, ahantu hose urashobora kubishiraho ibi bintu. Ufise
ibi bintu 10 tuvuganye nta hantu namwe utogera kandi nta kintu na kimwe utoshobora. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizigirwa, uri Imana idukunda, uri Imana itwigisha, uri Imana itwambika inkomezi zayo, uri gitangaza Mana. Ndagushimiye ijambo ryawe. Nyemerera aya majambo tuganiriye, Mwami Imana agenda abe imbuto iteragiwe mu mitima y'abazoyumva bose. Utarafise ibintu Mwami Imana kuva uyu munsi afata ingingo yo guhinduka. Muhemu yera uherekeze iri jambo ribe rinini mu mitima y'abana b'Imana. Ndagushimiye kandi ndakunenahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.